Ndabahamiriwe n'ikaze bakunzi ba BBC Gahuza Miryango. Izi ni ingingo z'amakuru yo kuri uyu munsi wa gatanu itariki 11 z'ukwezi kw'icumi mu 2024. Abavugizi b'inzego zitandukanye mu Burundi bahaye ikiganiro abamenyesha amakuru n'abanyagihugu aho bishuye ku bibazo vyerekeye ubuzima bw'igihugu. Ibura ry'ibitoro vya mazutu ni kimwe mu vyagarutsweko. Mbega mw'ishirahamwe Sopebu rijeje kurangura ibitoro, ubuhinga cakoresheje mu kuronka essence nishobora gukoresha ubwo buhinga nyene kugira igitoro c'ubwoko bwa mazutu naco kiboneke. Muri sentare mpanavyaha i Paris mu Bufaransa hasozerewe urubanza rwa Charles Onana, umwanditsi w'umunyakamerune afise ubwenegihugu bw'Ubufaransa yagirizwa guhakana jenoside yo mu Rwanda. Muri aya makuru kandi turababwira ingene abantu baba hafi y'imipaka ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Uganda bashize mu bikorwa ingamba zo gukinga gukwirakwira kw'ingwara ibihara vy'inkende canke Mpox. Tubafitiye n'ikiganiro cabaza muganga. Aya makuru ayobowe na Mark Niyonkuru. Idonido y'ivyo vyose ni mukanya. Jacques Nitegeka aje kutubwira yavuga kw'isi. Igisirikare cya Israel kiyemereye ko cyarashe uyu munsi kare ku cyo cyise ikintu cyari kibangamiye umutekano wacyo hafi y'ibirindiro by'umutwe w'ingabo za ONU ziri mu butumwa bw'amahoro mu majyepfo ya Liban. UNIFIL kivuga ko amasasu yageze ku kigo cya UNIFIL maze hakomereka abasirikare babiri ba ONU. Kuwa kane ONU yavuze ko Israel yarashe ku kindi kigo cy'ubugenzuzi cy'abasirikare ba ONU maze hakomereka abasirikare babiri bo muri Indonesia. Umunyamabanga mukuru wa ONU Antonio Guterres yavuze ko igikorwa cya Israel cyo kurasa ku ngabo z'umuryango w'abibumbye ari ukurenga ku mategeko mpuzamahanga arengera ikiremwamuntu. Israel yasabye ingabo za ONU kuva ku mupaka ariko zanze kubikora. Amashami ya ONU atanga imfashanyo aravuga ko ahangayikishijwe cyane nuko ashobora kutabasha gutanga izindi nkingo z'imbasa ku bana muri Gaza. Ni mu gihe imirwano ikomeje gukaza umurego mu majyaruguru. Amatsinda y'abakozi ba ONU yiteguye gutangira gutanga izo nkingo kuwa mbere, ariko abantu mu bice byo mu majyaruguru ya Gaza bategetswe guhunga. Mu kwezi gushize icyiciro cya mbere cyagenze neza. Umunyamakuru wa BBC wageze ku mupaka yasanze harangiritse byinshi cyane. Yabonye kandi imyotsi izamuka mu kirere iva mu bitero byerekeza mu nkambi y'impunzi ya Jabalia no mu miji ya Gaza, Beit Hanone na Beit Lahia iri kure mu majyaruguru. Igihembo cy'amahoro cyitiriwe Nobel cy'umwaka cyahawe umuryango wo mu Buyapani uhagarariye abarokotse ibitero bibiri by'ibisasu bya kirimbuzi byarashwe ku miji ya Hiroshima na Nagasaki. Akanama gatanga ibihembo bya Nobel kavuze ko cyahawe Nihon Hidan Kyo, kikaba rero kigamije kwibutsa isi ko ibisasu bya kirimbuzi byo mu bwoko bwa nucleaire bitagombye gukoreshwa na rimwe. Ni inkuru ya James Lander mugezwaho na Fana Gakwaya. Bazwi nka Hibakusha, abo ni abarokotse ibisasu bibiri bya kirimbuzi byarashwe mu Buyapani mu 1945. Ubu rero umuryango ubahagarariye wahawe igihembo cyitiriwe Nobel cy'amahoro. Komite y'abanyacyubahiro bo muri Norvege yavuze yuko binyuze mu bukangurambaga bw'uyu muryango n'ubuhamya bw'abatangabuhamya, Nihon Hidan Kyo yafashije isi gusobanura ibitavugwa, kwibaza ku bidashoboka no gusobanura ububabare n'agahinda biterwa n'intwaro za kirimbuzi. Iyi komite yavuze yuko biteye impungenge kubona ibihugu bifite ibitwaro bya kirimbuzi byo mu bwoko bwa nucleaire birimo kubivugurura, aho akaba ari mu gihe hari n'ibihugu bishyashya bishaka gutunga izo ntwaro. Yavuze yuko iki gihembo kigamije kwibutsa cyane ko izi ntwaro zitagomba gukoreshwa.
umukuru wa leta y'Ubudage Olaf Scholz yatangaje ko igihugu cye kitazacogora mu gushyigikira Ukraine. Ibyo yabivuze ari kumwe na perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky mbere y'uko baganira i Berlin. Bwana Scholz yasezeranije ko mu mpera z'umwaka Ubudage hamwe n'abandi bafatanyabikorwa bizashyira hamwe inkunga nshya y'imfashanyo ya gisirikare ifite agaciro ka $1.5 z'amadolari. Bwana Zelensky yashimiye Ubudage kubera inkunga bukomeje gutanga cyane cyane mu kurinda ikirere cya Ukraine. Ntigeze havuga ku ntwaro za misile ziraswa kure akomeje gusaba Ubudage ariko ntibuzitange. Abategetsi bo muri Cameroon baburiye abaturage b'icyo gihugu ko bagomba kwirinda kuganira ku bijyanye n'ubuzima bwa Perezida Paul Biya ngo kubera ko buri mu rwego rw'umutekano w'igihugu. Minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yategetse abakuru b'intara gukurikirana hafi ibiganiro bica ku bitangazamakuru byigenga no ku mbuga nkoranyambaga. Ibihuha birakomeje ku buzima bw'uyu muperezida w'imyaka 91 naho yaba ari muri kino gihe. Yaherukaga kugaragara mu nama yabereye mu Bushinwa mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9. Ni inkuru ya Richard Kagowe mugezwaho na Jean Claude Mwambutsa. Ubu no bundi buryo guverinoma ya Cameroon iri gukoresha ngo icu by'ibihuha bikomeje kwiyongera ku mbuga nkoranyambaga ku birebana n'ubuzima bw'umukuru w'igihugu. Uyu muyobozi w'imyaka 91 ntiyitabiriye inama y'inteko rusange ya Loni i New York, nta nubwo yagaragaye mu nama y'umuryango w'ibihugu bivuga igifaransa yabereye i Paris. Guverinoma ivuga ko Bwana Biya ari mu rugendo bwite i Geneve kandi ko ubuzima bwe bumeze neza, ikamaganira kure amakuru y'urupfu rwe yemeza ko ari amahimbano. Paul Biya yategetse Cameroon mu gihe cy'imyaka 41. Abasesenguzi bagateguza ko mu gihe yaba arwaye cyane cyangwa apfuye igihugu gishobora kwinjira mu bihe bigikomereye bijyanye n'isimburwa rye. Inshuro asigaye agaragara mu ruhame n'imbarwa ndetse n'imbwirwaruhame ze zinyura kuri televiziyo zikaba zisigaye zibanza gufatwa mbere y'uko zitambutswa. Perezida wa Kenya William Ruto yabwiye Minisitiri w'intebe wa Haiti Gary Conville uri mu ruzinduko mu gihugu cye ko abapolisi 600 bari mu gutegurwa koherezwa muri Haiti ngo vuba aha bazaba binjiye mu mutwe w'umuryango w'abibumbye ushinzwe kubungabunga umutekano muri Haiti. Nubwo Perezida Ruto atigeze atangaza igihe bazoherezwa, yavuze ko bazaba barangije gutegurwa mu kwezi gutaha. Kenya imaze kohereza muri Haiti abapolisi 400 bakaba bari mu gihumbi yemeye gutanga. Kugeza ubu ibihugu 10 biyemeje gutanga abapolisi 2,900 kugira ngo bajye kugarura umutekano muri Haiti, aho udutsiko twitwaje imbunda zikomeye tugenzura uduce tumwe tw'iki gihugu. Nina. Urakoze Jacques Nitegeka ku makuru yo kudushikiriza. Amakuru yacu tuyahere mu Burundi. Kuko vyama bigenda buri mezi 3, uno musi abavugizi b'inzego zitandukanye bahaye ibiganiro abamenyesha makuru n'abanyagihugu. Muri ico kiganiro cabereye mu ntara ya Bururi bishuye ku myitwarariko yerekeye ubuzima bw'igihugu. Ibibazo byabajijwe harimwo ivyerekeye ikena ry'igitoro cyo mu bwoko bwa mazut bituma ibiciro vy'ivyankenegwa biduga cyane, ikiza c'ingwara y'ibihara vy'inkende n'intwaro ibereye. Iyi nkuru reka tuyibaze Jedas Nkihundimpundu yayikurikiranye ari Bujumbura. Ubwishi n'ubutandukane bw'ibibazo byabajijwe ni kimwe mu bishobora kuba vyerekana imyitwarariko irangwa mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Bagarutse ku ngorane y'ifumbire n'ishwagara bitarashikira bamwe mu barimyi mu gihe bazaba baramaze kwinjira mu gatasi. Ibijanye n'igisata c'akawa gisa n'ikigoyagoya, ikibazo c'abana bamaze imisi bajanwa gukoreshwa muri Tanzania, uko tihanganiranira muri politike n'ibindi. Hambavu y'ivyo, abamenyesha makuru bashatse kumenya igituma igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu kitigeze kiboneka neza mu gihe haciye ukwezi kurenga ico mu bwoko bwa essence arinywa nawe. Mbega mwishira hamwe Sopebu rijeje kurangura ibitoro, ubuhinga cyakoresheje mu kuronka essence nishobora gukoresha ubwo buhinga nyene kugira igitoro cy'ubwoko bwa mazutu naco kiboneke, narijya arico gikoreshwa mu gutwara ibintu byinshi byankenegwa eka no kunguruza abantu benshi. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'amasoko ntanganguvu Inosangire kwishaka yatanze inyishu. Murazi ko kwisoko tuhahurira turi benshi, essence yakunze ko binyaruka muga mazutu nayo nyene turi ku murindi, turarindiriye ko navyo nyene bifata inombero mu kurindira ko ubwato bushika
turiko turakora ibishoboka ku isoko i Dar es Salaam turagura ibitoro bike bike kandi bigashikira bene gihugu ukuri kwamye. Mu gisata c'amagara y'abantu abamenyesha makuru bifuje kumenya aho ikiza c'ingwara y'urukoshi kigeze inyuma y'amezi abiri arenga cadutse mu Burundi. Ndababaza ko mwotubwira mu biharuro uko ya ngwara y'ibihara vy'inkende iriko irigenza hano mu Burundi n'ico ubushikiranganji buriko burarangura mu gukinga irandagata ry'iyo ngwara. Muganga Policarpe Ndayikeza avugira ubushikiranganji bw'amagara amenyesha ko hariko harakoresha inguvu zose mu ntumbero yo kuzibira. Gushika uno munsi ibikorwa byarakozwe ku rwego rudasanzwe gushikaho uno munsi tumaze gutora abantu bagendanye iyo ngwara bashika 1,093 ariko twamenyesha yuko kubera kubitaho hakiri kare abashika 589 baramaze kwisubira mu mihana bakize neza. Ikindi cagarutswe ko cerekeye amanama yo ku rwego rwo hejuru umutambukanyi w'umukuru w'igihugu akunda gutunganya buri mwaka. Bashatse kumenya inkomoko y'amafaranga akoreshwa muri mwene ivyo bikorwa. Haraheze imyaka 5 ibiro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu bitunganya ihuriro ridasanzwe ry'abakenyezi b'imboneza rwego rwo hejuru, mbere ubiravye harakoreshwa n'uburyo bw'amafaranga utari buke. Mbega ubwo buryo bw'amafaranga bukoreshwa muri ayo mahuriro bwoba buva hehe? Filemon Nkurunziza aje kumenyesha amakuru mu biro vy'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yishuye. Ico navuga bwa mbere na mbere nuko urwego rw'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu PDD Burundi ni urwego rw'igihugu. Uburyo rero bukora muri ayo maforumu bwa mbere buva muri leta, ariko kandi hari n'ubundi buryo buva mu basahiriza leta narijya musanzwe muzi ko umutambukanyi w'umukuru w'igihugu afise imigenderanire myiza cane n'abantu benshi. Rero ivyo biratuma bamwe n'abandi basahiriza kugira ngo ivyo bikorwa uburyo bukora muri ivyo bikorwa bigende neza. Iki kiganiro cabereye mu ntara ya Bururi kiba buri mezi 3. Gildas Yihundimpundu ibujumbura. Urakoze Gildas Yihundimpundu. Amakuru yacu tuyabandanyirize ku mugabane wa Buraya. Muri sentare mpanavyaha ipari mu Faransa hasozerewe urubanza rwa Charles Onana, umwanditsi w'ibitabo w'umunyakamerune afise ubwenegihugu bw'Ubufaransa yagizwa guhakana jenoside yo mu Rwanda. Sentare yasozereye yumviriza abatangabuhamya ba nyuma, inumviriza abunganira abaregwa. Ni inkuru ya mugenzi wacu Ale Majesté Barenga ari Paris. Mu cumba kiberamo urwo rubanza ntivyari vyoroshe gucaruka kubera ubwinshi bw'abantu, aho n'igipolisi cari cagavye kubera guterana amajambo mabi hagati y'abashagikiye impande ziburana vyibonekeje kuva urubanza rugitangura. Sentare yatanguye kumviza umunyamategeko Leti Hamiri, ni umugabo w'imyaka irenga 60 afise ubwenegihugu bwa Republika ya Demokarasi ya Kongo n'Ubufaransa. Leti yahoze ari umwunganizi w'abagizwa jenoside imyaka irenga 6 muri sentare mpuzamakungu yashiriweho u Rwanda TPR. Yumvirijwe nk'umutangabuhamya wa Charles Onana. Hamiri yavuze ko yanatwaye abashingwamanza ba sentare yashiriweho u Rwanda, yemeje atagwigimanga ko ibiri muri ico gitabo ca Charles Onana ari iby'ukuri ko vyavuzwe muri yo sentare, aho n'inyandiko zibigaragaza zishinguwe neza. Hamiri yemeje kandi kwishiramwe ibuka ryo mu Rwanda na leta y'u Rwanda byagombye gushira igitutu kuri yo sentare, byatumye abambitswe izera na sentare byanse ko baronka ikindi gihugu kibakira kubera igitutu ca leta y'u Rwanda. Hamiri yarangije avuga ko uvuze ko hari ubwicanyi bwakorewe abahutu nk'uko Onana yavyanditse mu gitabo atoca yitwa wakana jenoside yo mu Rwanda. Hakurikiye Marcel Kabanda arongoye ishiramwe ry'abacikacumu ibuka ishami ryo mu Bufaransa. Marcel Kabanda mwijwi rishimitse ririmo ibigumbagumba yabwiye sentare ko jenoside yo mu Rwanda yateguwishirwa mu ngiro na cane cane mu kwiragiza imvugo zibibugwanko, aho yagarutse ku mabwirizwa 10 y'abahutu yasohotse mu kinyamakuru Kangura n'imvugo zimwe zimwe zakoreshwa na radio television Mircoline. Yagarutse kandi no kwijambo ryashikirijwe na Theodore Sindikubwabo yari mukuru w'igihugu w'imfata kibanza, ijambo yakoresheje kora we yise ko ari ryo guhamagara kwica abatutsi. Hakurikiye Jean-François Dipakier mu Faransa w'imyaka irenga 80 yumvirijwe nk'umutangabuhamya w'abareze. Dipakier umwanditsi yahoze ari umunyamakuru n'umuhinga w'akarere k'ibiyaga binini yagaragaje agashavu ariko avuga ibiri mu gitabo ca Charles Onana, aho yakoresheje amajambo akarishe mu kucita ko ari bitera soni idiosi mu rurimi rw'igifaransa.
Dipakier yibukije sentare ko yari umuhinga muri sentare yashiriweho u Rwanda TPR ko ibiri muri ico gitabo atana hamwe vyigeze bivugwa, akabona ko amajambo ari muri ico gitabo atahataniye n'imvugo y'abanazi ba Hitler bakoresha mu kwankisha abayahudi showa mu rurimi rw'igiheburayo. Charles Onana akurikiranwa gupfovya genocide yo mu Rwanda mu gitabo ciwe yise La vérité sur l'opération turquoise quand les archives parlent, igitabo yasohoye mu 2019. Bitegekanje ko abashingwa manza b'impande zose n'umushinjacaha bahabwa ijambo rya nyuma gushika mw'ijoro rikuze. Inyuma yabo urubanza ruca rushirwa mu mwiherero. Ibizoruvamwo bikazomekana inyuma y'ikiringo kitarenze ukwezi. Ipari mu Bufaransa, Alain Majesté Barenga. Urakoze Alain Majesté Barenga. Ubu ni saa 11:45 muri studio za BBC i London, ni saa 12:45 nyene mu Rwanda no mu Burundi. Amakuru yacu arabandanya inyuma y'akaruhuko gato. Tugaruke ku mugabane wa Afrika. Ikigo kijejwe kugenzura ingwara cavuze ko muri Afrika abantu hafi ibihumbi 200 bamenyekanye ko barwaye mpox muri uyu mwaka. Mu bibano biri hafi y'imbibe za Republika ya Demokarasi ya Kongo, arico kiza cibasiye abanyagihugu baho bashize mu bikorwa ingamba zo gukinga ko gikwirakwira. Umunyamakuru wa BBC Swahib Ibrahim yaragendeye ku mupaka wa Uganda atuyagira ivyo yabonye. Ni inkuru mwumva mwijwi rya Mark niyo nkuru. Umunya-Uganda atwara amakamyo Kagorojuma ajana igitoro muri Uganda na Republika ya Demokarasi ya Kongo. Umunsi kundi araja bukuru bibe hanyuma agasuzumwa ingwara y'ibihara vy'inkende. Iyo ndwara iranteye ubwoba cane. Ntibintangaza rero kubona badusaba gukaraba buri gihe. Ico tuzi nuko uwo mugera wayo uri mu bice vyinshi vya Kongo. Biroroshe rero yuko ijabuka igashika muri Uganda. Tugenda dufise ubwoba. Babe icyo kiba kigambwe. Amakamyo harugwa mu majana araja bukuru bibe ku munsi agaca mu bisagara bimaze kuboneka mu ico kiza. Abashoferi benshi bafise ubwoba ko bashobora guta imiryango yabo mu kaga barinze bayandura. Family yabade egeza ko no kumwana. Umuryango wanje wari wanyankiye kugenda muri Kongo uvuga ko nshobora kwandura iyo ndwara. Narashimitse yuko ntegerezwa kugenda kugira ndonke ikibatunga. Umuryango wanje uratinya indwara bibaza ko ishobora gukwiragira nka COVID. Kuma TV, kuma radio ni batugamba. Mu gukinga ingwara y'ibihara vy'inkende ngo ntiyinjire mu gihugu, Uganda yarongereje gucungera abinjira mu gihugu baciye mu marembo 9 yo kurubibe ico gihugu gihana Republika ya Demokarasi ya Kongo. Tumine Francis apima binjiriye impondwe rimwe muri ayo marembo. So long as the vehicle is coming from iyo imodoka yose ivuye muri Kongo turayisuzuma kandi tukizera ko buri wese yahagaze. Tugenzura ko buri wese yakarabye intoki, nyuma tukamufata igipimo cy'ubushyuhe. Nyuma y'igipimo cy'ubushyuhe tunasuzuma niba areba neza. We do also visual screening. Wigiye imbere gato uva ku mupaka ushika ku ishure ritoya rya Bwera, ngaho ibyago byo kwanduzanya ni vyinshi. Abana nibo benshi bafatwa n'ibihara vy'inkende zandukira ukoze kuwanduye. Ariko icegera c'umuyobozi w'ishure Businge Marguerite avuga ko bafite icizere c'uko itazokwiragira. Mu bisanzwe turabwira uwo wese yumvise amenetse umutwe canke ikindi ko acaza kutumenyesha. Tunye ari ingwara ikomeye turemenyesha ibitaro, ariko turafise umwigisha w'amagara asanzwe yitaho abo bana bishitse bakagwara. Ku gisata ca Afrika kijeje kugenzura ingwara y'ibihere vy'inkende imaze gufata abantu 18 n'abo barenga 600 bakaba bamaze gupfa muri uwo mwaka gusa. Leta y'u Rwanda iramaze guhangana n'ibindi biza nka COVID-19 na Ebola. Izi ngwara kenshi na kenshi zirabangamira uturere turi ku mbibe bigatuma kuvugwa biba ngombwa kuri bose hatarabwa igihugu bavamwo. Dr. Wabale Amo umukuru w'akarere k'ubuvuzi. Ndabizi ko amavuriro yacu ari ku mupaka avura abantu benshi, abanyekongo benshi, kuko ubuvuzi ntabwo burobanura. Ikintu cyangombwa ni ukumenya hakiri kare umuntu urwaye ukamushyira mu mwiherero kandi ugashobora kumukurikirana kuri urwo rugero. Rero ntabwo twakwitega yuko biri burenga inkombe igihe cyose ibiteganyijwe birimo gukorwa. Uretse gucungera
hari cyagiye kiyongera mu kwikingira. Ubushikiranganji bwa Uganda bujeje amagara y'abantu bwiteze kuronka amadoze 2,000 y'incanco z'ibihara vy'inkende. Naho biri uko itariki izo ncanco zizozira ko ntiziratangwa. Abajeje amagara y'abantu bavuga ko mu isekeza ryo gucandaga bazoshira imbere abakozi bo kwa muganga n'abakorera ku mbibe. Iyo yari inkuru ya Swahili mweko mwumva mwijwi rya Mark niyo nkuru. Uno mwanya w'ikiganiro c'inkino mwumva mwijwi rya Yves Bucana. Mwireho neza mwese abateze amatwi BBC ay'imikino uyu munsi aribanda cyane muri Afrika. Imikino yo guhatanira itike y'igikombe gitaha cya Afrika irakomeza uyu munsi mu matsinda atandukanye. Ku makipe yo mu karere muri Benin, ikipe y'igihugu ya Benin iri gukina n'ikipe y'u Rwanda Amavubi. Umukino wo mu itsinda rya kane muri iryo tsinda kandi Nigeria Super Eagles kuri ubu iri gukina na Libya. Nigeria irariyoboye n'amanota 4, Benin ya kabiri n'amanota 3, u Rwanda rukaza ku mwanya wa gatatu n'amanota 2, naho Libya ni ya kane n'inota 1. Ni mu gihe mu itsinda rya karindwi Kenya iri muri Cameroon. Uwo mukino nawo kuri ubu uri gukinwa muri iryo tsinda. Zimbabwe yaraye itsinze Namibia ihita ifata umwanya wa mbere. Kenya ni ya kabiri inganya na Cameroon amanota 4. Ubwo ziri bwisobanure itsindira ihita ifata umwanya wa mbere. Namibia ni ya nyuma nta nota yibitseho. Kuri iyi saha kandi Uganda Cranes iri guhura na Sudani y'Epfo. Uganda yakaniye kuzajya mu mikino ya nyuma y'igikombe cya Afrika umwaka utaha muri Cameroon. Iyoboye iryo tsinda rya 10 n'amanota 4 inganya na Bafana ya Afrika y'Epfo. Iyi Bafana yo iraza kwakira Congo Brazzaville ku isaha ya saa moya. Congo Brazzaville ifite amanota 3 naho Sudani y'Epfo ni ya nyuma nta nota ifite. Andi makipe yo mu karere yakinnye ku munsi w'ejo. Intamba mu rugamba y'u Burundi yarayitsinzwe na Burkina Faso ibitego 4 byose kuri kimwe. N'itsinda rya 12 ryahise riyoborwa na Burkina Faso ifite amanota 7. Senegal ikaba iya kabiri n'amanota 4, u Burundi n'ubwa gatatu n'amanota 3, Malawi ni ya nyuma nta nota ifite. Malawi iri Dakar aho iza gukina na Senegal ku isaha ya saa 3 z'ijoro. Mu mukino wa tennis, Rafael Nadal wegukanye ibikombe 22 by'amarushanwa akomeye ya Grand Slam yatangaje ko azasezera ku mugaragaro mu mpera z'uyu mwaka. Uyu mukinnyi w'imyaka 38 azagaragara bwa nyuma mu mikino ya nyuma ya Davis Cup mu kwezi gutaha aho azaba aserukiye ikipe ye y'igihugu cya Espagne. Imikino izabera mu mujyi wa Malaga. Mu butumwa bwa video bwashyizwe ahagaragara kuri uyu wa kane, Nadal yagize ati ndi hano kugira ngo nkumenyeshe ko nsezeye muri tenisi y'ababigize umwuga. Nadal azwi ku izina rya King of Clay, ibibuga by'itaka ridasanzwe bikinirwaho imikino ya French Open. Yegukanye igikombe cya French Open inshuro 14 i Roland Garros. Nadal kandi yegukanye US Open inshuro 4, atwara Australia Open na Wimbledon Open inshuro 2. Yatwaye kandi imidari ya zahabu ya Olympic inshuro 2 ndetse anafasha Espagne gutsinda ibikombe 4 bya Davis Cup. Ayo niyo y'imikino nari nabateguriye. Gendi Yves Bucyana. Urakoze Yves Bucyana. Bunaho mwumvirize ikiganiro cyabaza muganga tubasubiramo mushikirizwa na Yves Kabatesi. Mwiriho neza. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko konsa birokora ubuzima bw'abana barenga 800 ku mwaka. Twegereye rero muganga Rigana Intsinzi atubwira ibijyanye n'izo nyungu. Konsa ubwacyo ni igikorwa cyo kugaburira umwana. Ni ukuvuga ngo ubu ibigezweho iyo umudamu cyangwa se umubyeyi amaze kwibaruka umwana muzima nta kindi kibazo afite, wenda gikeneye ubundi bufasha, ako kanya tubwira umubyeyi konsa umwana kugira ngo abashe kubona ibimutunga. Mbese rero amashereka ubusanzwe amariki uretse kuba ari ibiryo? Amashereka harimo intungamubiri zose umwana yakenera kugira ngo abeho. Amashereka ubwayo bavuga ko ari nka 87% agizwe n'amazi. Hakaba noneho ibindi twita glycide ariyo byo bitera imbaraga. Harimo proteine zituma umwana akura neza, hakabamo n'intungamubiri zimurinda zongera ubudahangarwa ku mwana. Ibyo nibyo bigize amashereka. Rero ni kuvuga ngo umwana ni igihe kingana gute ashobora konka byonyine nta nyunganizi afite iyo ariyo yose? Umuryango mpuzamahanga ushinzwe ubuzima
uvuga ko umwana akwiye konka akivuka kugeza ku mezi 6 nta kindi umuvangiramo byibuze hatari yindi mpamvu. Ariko ni ukuvuga ngo umubyeyi yabyaye ashobora kubyara ariko akagira izindi mbogamizi zituma tonsa, ashobora kurwara mu rundi rwego rutatuma yonsa. Ariko hari ikibazo dukunze guhura nacyo iyo umubyeyi yabyaye tukabura amashereka. Ntibikuraho konka, turamubwira agakomeza konsa umwana ariko tukaba twamuvangiramo n'ibindi. Hari amata yateganyijwe y'abana bato yenda kuba afite ibiyagize biri mu mashereka, tukaba twahereza umwana ayo mashereka. Muga rero icyo gihe umwana utonsa ayo mezi 6 neza akagira inyunganizi nta ngaruka ashobora kugira. Wenda umwana wonse n'umwana utaronse hari uwagira ngo ni ibisanzwe, ariko hari itandukaniro rikomeye. Ibyiza byo konsa ubwabyo ni iki? Nuko bifasha umwana gukura neza, birinda umwana kurwaragurika, ndetse bavuga ko agira n'ubwenge bwiza bwinshi kuruta wa wundi utaronse. Ubwo umwana utaronse mise mbijyaho akanahabwa n'ibintu bitamufasha gukura muri rusange, akunze nyine kurwaragurika, imikurire ye akagira icyo twita igwingira, noneho ntakure neza. Kandi na rwa rukundo ya affection y'umwana wonka n'utaronse urumva ko bitandukanye. Umwana wonka abona urukundo rwinshi we na mama we, bagasabana cyane, bikamufasha kugira imibereho myiza. Kuri babandi se banyweye ya mata afite ibyangombwa bimeze nk'iby'amashereka, kuri abo ngabo mu by'ukuri tujya dukunda kubibona, ndetse hari n'ababyeyi baha abana aya mata asanzwe, aya y'inka. Akenshi dukunze gusanga abo bana bafite n'amaraso make kubera ko bahawe amata kandi adafite za ntungamubiri zituma abaho neza. Ni ukuvuga ngo ayo mata rero ntasimbura amashereka pe, nta kingana n'amashereka, nta kinganya no konsa. Ariya mata nibyo ashobora kumufasha, ariko ntabwo ameze nk'amashereka 100%. Niba mwavuze ko umwana agomba konka nibura amezi 6, noneho hari n'igihe ntarengwa iyo amaze gukura wenda yahita ahagarika konka. Nkuko tubivuga amezi 6 ni konsa bitavangiye. Rero ayo mezi 6 mu by'ukuri iyo arangiye umwana aba yakuze, abacyonka ntahage, akeneye ibindi bintu. Ari nabyo tuvuga rero kumuvangira ibikoma, kumuhereza ibintu biseye nka za boilo, za potage, arenza amezi 6 kuzamura. Ariko byibuze tuvuga ko ashobora konka kugeza ku myaka 2, ariko hari n'abayirenza kandi nabyo si bibi. Hariho nk'ababyeyi bakama amashereka bakayasiga, ari amashereka bayizewe umubyeyi asize. Nta mashereka nyine ni meza, ahubwo vuga ngo imitegurire ya bya bintu tuyashiramo, bibero, ibikombe, bigomba kuba byateguwe neza. Naho amashereka ubwayo rwose bayateguye neza bakayaha umwana nta kibazo kirimo. Ashobora kubika nk'igihe kigana gute? Amashereka mu by'ukuri ntabwo yagakwiye kurenza amasaha hagati y'8 na 12 akibitsa ahantu. Ahubwo icyo kintu ndakigarukaho, tubwira umubyeyi konsa hagati y'amasaha 2 n'amasaha 3 mu munsi, ndetse yewe batari kumwe. Umwana niba hari ayo yasize ayo mashereka bagomba kuyamuha hagati y'amasaha 2 na 3, ubwo ni inshuro hafi 8 mu masaha 28. Umuganga Rigana Intsinzi watubwiraga ku bijyanye n'akamaro ko konsa abana. Ni naha rero dusoreje, muramukeneza. Urakoze Yvette Buchan Kabatesi. Amakuru yacu agarukiye ngaha, ariko imbere yuko tubasezera tubabwire ko ejo mu kiganiro cy'imvo n'imvano tuzobashikiriza igice cya 2 cy'ikiganiro twabagejeje ko mu ndwi heze cyavuga ku migwi yitwaje ibigwanisho mu ntara ya Kivu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iregwa n'umuryango mpuzamahanga kwisahura amabuye y'agaciro. Ku Imana naho tuzobashikiriza ibice 2 by'urunana twabashikirije muri nondwi. Aya makuru mwari yashikirijwe na Nina Iradukunda, mu buhinga bw'ivyuma twabashijwe na Pat. Nakoze kudutega yompi, gire weekend nziza.